Mu gihe yakomeje kugenda aravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bigendanye no kugerageza gutorokesha General Aguiome Bunyoni afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega nkuko amakuru yama aradushikira biravugwa yuko inzego z'ubutasi ndetse n'uburongozi bukuru bw'igihugu c'u Burundi bwamaze kugenda buraronka ayo makuru nkuko vyama biragaragara mu nyuma yuko uyu mugambo ukomeje kugenda uri kurategurwa ndetse ukaba uri gutegurwa n'abategetsi bagiye batandukanye bakomakomeye cyane ngaha muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi nkuko biriko biragaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho aravuga ko leta y'u Burundi yamaze by'umwariko kubohereza bamwe rero mu basirikare benshi bagiye batandukanye kuri iri bohero rikuru rya Gitega mu rwego rwo kugira ngo bace baracunga umutekano waho nkuko byama biragaragara. Ni mu nyuma y'amakuru amaze imisi ariko aravugwa yuko ubuzima bwa General Aguiome Bunyoni butifashe neza ndetse by'umwariko bakaba abo mu muryango we baragaragaje ko batewe impungenge ndetse hari n'amakuru avuga yuko bavuze yuko ko mu gihe by'umwariko hakomeza kugenda by'umwariko hagaragara cange se by'umwariko hakomeza kugenda hibonekeza ibikorwa bigendanye no kuba atariko arumvwa neza cange se ngabashe kuba yohabwa icyo twokwita by'umwariko ngabashe kuba yohabwa icyo twakwita by'umwariko nk'uburenganzira ngabashe kuba yojya kwivuriza hanze. Amakuru yama aradushikira akomeza kugenda agaragara nuko abo muryango we bavuze ko bagiye gukora iyo bwabaga kugira ngo bace bo byikorera. Ibi rero ngo byarateye igishyika ndetse binagaragariza bamwe rero mu bacungera iri bohero cyane cyane n'abacungera ubuzima ndetse n'uyu munyururu General Aguiome Bunyoni yakatiwe umunyururu wo guherayo byarabateye impungenge ndetse n'umutima uhagaze. Ibyaje kugenda bigaragara neza yuko by'umwariko hashobora kuba hagiye gukorwa ibindi bigiye bitandukanye nkuko byama biragaragara. Amakuru yama aradushikira rero akaba avuga yuko leta y'u Burundi yamaze kumenya iyo migambi ndetse ngo igiye gutangura kuyiburizamo byanze bikunze nkuko biriko biragaragara. Ni byamaze kugenda biratangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye yamaze gutangaza neza yuko leta y'u Burundi by'umwariko ikomeje kugenda irakora ibishoboka byose kugira ngo ibashe gucungera ibohero gikuru rya Gitega mu nyuma yo kumenya amakuru y'ibanga by'umwariko yuko uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi akaba n'umuyobozi w'igipolisi mu Burundi yabagiye gutangura by'umwariko ibindi bikorwa byo kuba yokugwa muri iri bohero by'umwariko yibwe nkuko amakuru yamaradushikira. Bivugwa ko kandi hamaze kugenda haratabwa mu mvuto bamwe rero mu bagerageza gucungera iryo bohero ariko batigeze baratanga amakuru kandi uwo mugambi bawurimo mu nyuma yo guhabwa amahera menshi n'abo mu muryango wa General Aguiome Bunyoni nkuko bizama biragaragara cange nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi kandi biriko biraba mu gihe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kugaragaza ko yifuza yuko amatora ari karaba mu Burundi agiye gutangura by'umwariko yazoba amatora meza ndetse by'umwariko akaba amatora y'intangarugero ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Icyakora benshi bakaba batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibiriko biribonekeza ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bishobora kuzatuma ibintu birahindura isura ndetse bikaba byofata indi ntera muri rusange. Turabirambura muri kino kiganiro cyacu turaza kugaruka kandi kuri aya makuru avuga yuko Perezida Tshisekedi aherutse gushimira ingabo z'ibihugu by'inshuti zapfuye zaje gufasha iza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego kugira ngo bashe guhangana n'umwanzi mu ngwano zimaze imisi ziriko ziraba nga muri kino gihugu ca Kongo. Murazi ko igihugu c'u Burundi ndetse by'umwariko n'ibihugu bigiye bitandukanye birimo nka Tanzania, Afrika y'Epfo ndetse by'umwariko n'ibindi bihugu birimo nka Malawi byarungitse abasoda ku butaka bwa Kongo kugira ngo bashe kuba bufatanya n'ingabo z'icyo gihugu mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano nkuko amakuru yama aradushikira canga se by'umwariko nkuko byama biragaragara. Ndabaye ikaze mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze.
Ndabaye ikaze abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu nazi zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabahaye ikaze abatwumviriza by'umwariko bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro cane. Turabateye yambu, turabahaye mwiriwe mwese abatwumviriza ngaha kuri no monesha kure ya China yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze rero tuyatangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye arakomeje by'umwariko kotswa igitutu kugira ngo abashe kuba yofungura General Aigeme Bunyoni. Ibintu bikomeje kugenda biraterwa utwatsi n'abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko by'umwariko batishimiye, ndetse bakaba bakomeza kugenda barashimangira ko bifuza yuko uyu nguyu yoca arakugwa by'umwariko muri ako kagwi cyangwa se mwibahero. Ariko kandi abandi bategetsi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko by'umwariko bifuza ko uyu yoguma mwibohero. Hari amakuru avuga yuko rero mu nyuma yuko mu muryango wa General Aigeme Bunyoni boba bamaze kubona yuko nta gahunda ndetse nta n'igitekerezo gihari cyo kuba uyu mutegetsi by'umwariko yo kugwa muri ibyo bihe yabaye umutegetsi akomeye cyane mu Burundi. Bakaba bamaze kugenda bashimangira ndetse banagaragaza ko biteguye guhangana ndetse no gukora iyo bwabaga kugira ngo abashe kuba yova aho hantu. Biravuga ko ari amahera yarungikiwe bamwe rero mu bacungera iryo bohero mu rwego rwo kugira ngo by'umwariko babashe kuba by'umwariko mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bomukura muri aho ngaho nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ari karashima ndetse aranagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara byateye impungenge. Biravuga ko rero umwe rero mu bakozi bo kuri iryo bohero rikuru rya Gitega yoba yaratanze ubutumwa nk'uko byama biragaragara byiza nk'uko byaba biragaragara nk'uko amakuru yamaragaragara, ndetse akaba yatanze ubutumwa ku bategetsi bakuru b'igihugu c'u Burundi, ibyaje gutuma leta y'u Burundi yongera bamwe rero mu bacungera iryo bohero rikuru rya Gitega nk'uko byama biragaragara. Ibi biriko biraba mu gihe by'umwariko n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwa hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano aherutse yamaze kugaragaza ndetse no gutangaza neza yuko rero yifuza ko bamwe mu bagerageza gutorokesha uyu munyururu General Aigeme Bunyoni by'umwariko bofatwa hanyuma by'umwariko bagashyikirizwa ubutungane. Uyu mutegetsi by'umwariko azwi ku izina rya Pierre Nkurukiye by'umwariko anawe asanzwe by'umwariko ari umwe mu bategetsi bakomakomeye cyane nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, agarutse kuri zino ngingo mu gihe mu Burundi hakomeza kugenda haravugwa ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko kandi uyu mutegetsi akaba ari umwe mu bashyigikira amabi menshi cyane, aho bamwe bakomeza kugenda bibaza impamvu yoba akomeje gufata ingingo yo gutuma bamwe baraguma mu bibazo abandi by'umwariko bakaba bariko barakira nk'uko byama biragaragara. Uyu mu ijambo yaje kugenda aravugira ku radio ndetse ni televiziyo by'igihugu c'u Burundi yavuze ko umutekano ucuzwe neza ku mabohero agiye atandukanye, ndetse anavuga yuko by'umwariko amabohero amwe namwe abanyururu bamwe na bamwe bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwariko bamaze kugenda bararekugwa, ariko avuga yuko bamwe basigaye by'umwariko bagomba kuguma mu mabohero kugeza barongije ibihano byabo. Yavuze yuko rero hari imigambi imwe n'imwe by'umwariko iri kwirategurwa mw'ibohero rikuru rya Gitega nk'uko amakuru yamaradushikira ngo umugambi ugendanye no guterekesha bamwe rero mu banyururu canga se bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye bahoze bari mu mabanga makuru y'igihugu c'u Burundi. Ariko avuga yuko leta yamaze kubitera imboni ndetse iriko irakora iyo bwabaga kugira ngo iyo migambi yose ibe yoburizwamo, ndetse n'abagerageza kugira ruhara muri ivyo bikorwa bace by'umwariko baratorerwa bace by'umwariko baragezwa imbere y'ubutungane
nkuko vyama biragaragara. Uyu muvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati by'umwariko yabigeretseho mu gihe aherutse by'umwariko kugaragara aravugira abandi bantu by'umwariko bari mu ngorane cane abanyeshuri biga kuri Lycée Busiga, nkuko vyama biragaragara ibyatangaje abatari bakeya nkuko vyama biragaragara. Ibi rero by'umwariko biriko biratuma bamwe bavuga ko rero by'umwariko Pierre Nkurikiye yoba yaragenderewe na mutima we mwera de nkuko byama biragaragara. Koloneli Petero Nkurikiye by'umwariko yaraye yiyamirije ibyashikiwe abigeme bahora rero biga kuri Lycée Busiga birukanywe muri Nyakanga 2024 bagirizwa ko rero bibye amavoka ku giti cy'ishure. Petero Nkurikiye avuga ko abo banyeshuri barenganijwe kubera ingingo yakoreshejwe mu kubahana yerekeye abanyeshuri bataba rero mu ndaro y'ishuri, nkuko rero tubisoma mu nkuru y'ikimenyesha makuru magazine nkuko vyama biragaragara. Ibi byatumye abamenyesha makuru bacu by'umwariko bagerageza kuvugana na Pierre Nkurikiye kugira ngo habashe kuba yosigura ku bibazo bimwe na bimwe cane no ku makuru ari karavugwa kuri General Ageme Bunyoni ndetse nibigendanye n'aba bana. Ati abana bararenganijwe mu kwirukanwa kubera ko rero imvo z'amategeko zarakoreshejwe atari zo. Ingingo ya 35 y'indinganizo y'amashuri by'umwariko regiment scolaire ntiraba abana baba rero mu ndaro internet kuko rero bo barabwa by'umwariko n'ingingo ziva kuri 49 gushika kuri 69. Nkurikiye Pierre ahanura urwego nyobozi rwa Lycée Busiga gusubiramwe rero iyo ngingo kugira ijane n'amategeko neza. Ubundi atamenyerewe mu byo rero kuvugira abarenganywa ariko by'umwariko yiyamirije ingingo ya Lycée Busiga ni Alani Aime Nyamitwe yahoze ari umushikiranganje wa Perezida Nkurunziza ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ku rubuga rwiwe rwa X isigaye yitwa Twitter, ku rubuga rwiwe rwa Twitter hoze yitwa Twitter nyine yitwa X, by'umwariko Aime Nyamitwe yaragize ati kwirukana burundu umunyeshuri kubera yihaye icamwa by'umwariko mu murima w'ishuri by'umwariko bisa no gukoresha ikiduga kitambara bita kintambara bita brende kugira uje kwica igikere. Icyo gihano by'umwariko kirarengeye pass de proportion ku bwa kazoza k'abana. Iyo ngingo irakwiriye gusubirwamo nkuko byama biragaragara. Naho rero abiyamiriza ingingo yiwe ari benshi, mama Kanyange Marie Espèce arongoye Lycée Busiga we avuga ko atangazwa n'abariko bavuga ibyabo bana inyuma y'amezi abiri bibaye. Uyu mubikira rero arasaba abatanejejwe n'ingingo yafashwe kuboja kwitwara mu bushikiranganje bw'indero nkuko byama biragaragara. Pierre Nkurikiye yari amenyerewe rero nkuvugira akarenganyo by'umwariko nkuko byama biragaragara. Amajambo ya Colonel Pierre Nkurikiye yatangaje benshi ibyo yabwiye ikimenyesha makuru Jemere Magazine ndetse n'amenyesha makuru bacu ngo yabikoze nk'umuhinga ariko ariga ibijyanye n'uburenganzira bw'abana. Ubundi twari tusanzwe turamumenyereye nk'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo rero umutekano, iterambere rusange, mbere kenshi by'umwariko akavugira iperereza ry'u Burundi SNL. Petero Nkurikiye akunze kuboneka yagiriza kumbonesha kure abantu bataragira ibyaha by'umwariko akabishirako by'umwariko akabyemeza mbere abatari bake by'umwariko ugasanga bararenjwe by'umwariko mu nyuma bageze mu butungane nkuko abenshi babizi. Hari ibihe rero by'umwariko hari ibihe ntibagiranwa. Petero Nkurikiye by'umwariko yahamagariye ibinyoma rero niremetanya abikora by'umwariko nibigira nkana abizi neza ko ariko arabesha by'umwariko nabyo byaragiye bigaragara. Dusubireho inyuma gatoya mu myaka iheze
muri Nyakanga 2016 iperereza ry'u Burundi yarafashe by'umwariko Eddie Cross Nyongera ndetse na bagenzi biwe mu gihe yariko arasambishwa. Eddie Claude Nyongera yaraborejwe igufa ku rugero rwatumye rero acikana kugira iperereza by'umwariko rinyegeze ibyo ryakoze ryashyize ikiziga ca Nyongeza mu cumba kimwe rero cy'iperereza n'iryamika ikiziga kiboheweho rero grenade mu gukiriza by'umwariko rirayituritsa ikiziga by'umwariko kirashwanyagurika. Peter Nkurikiye yaratangaje by'umwariko kubamenyesha makuru ko uwo musirikare yiyahuje igrenade buke ikiziga ca Nyongera cyaratowe mu ruhukiro bw'ibitaro Hopitali Roy Kahedi cyashitsemo uko ari umusirikare atazwi uwo ari we. Inshuro zishika zitatu Petero Nkurikiye aramaze gutangaza ko rero ata muntu numwe anyuruzwa n'inzego z'igihugu akabugwa irengero. Mbere yanavuze yuko rero isekeza ndondeza be n'umukuru waryo aribo rero banyuruza abantu bagaca babeshera leta y'u Burundi. Icyo twamubajije atarigera yishura ni impamvu ndondeza iyo nyuruza indiri z'abarundi hanyuma leta ikinumira igipolisi kikanuma iperereza rikanuma ubutungane bukanka gukora. Izo nzego zose zoba zikorera ndondezi cyangwa zoba zirakora iki? Mu majambo yiwe Colonel Petero Nkurikiye ntatinya rero gufata umutama w'intwari by'umwariko u Burundi bufise rero umutama Petero Karaveri. Mbonima we akamwita inkozi y'ikibi. Mbonima yaranditse amateka akomakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu myaka izoza abana b'u Burundi bazokwiga ko Mbonima rero yatabaye benshi cyane harimwo n'aba CNDD-FDD bakiri mu rugamba. Inyuma yaho rero yarishwe n'iperereza Imana irakinga yiciwe by'umwariko umuhungu n'umukwe yagizwe by'umwariko impunzi kubera uguhanwa by'umwariko ariko no mu buhungiro abandanya kugwanira iteka rya buri muntu. Uwo niwe Nkurikiye by'umwariko yita inkozi y'ikibi. Kadundura na Petero Nkurikiye by'umwariko kabonetse muri Nzero 2021 aho Petero Nkurikiye yerekana imbere ya za televiziyo umupfakazi w'imyaka ihererwa muri 18 yitwa Krista Kaneza amuzana yambaye amapingu abohanywe n'abakozi b'iperereza bamwiciye umugabo Thierry Kubwimana hari kwigerekerezo ya 2025 Munyonyo 2020. Petero Nkurikiye yagirije Krista Kaneza ko ari we rero yipfakaje. Nkurikiye by'umwariko ntiyatanze icemezo na kimwe rero cyuko atavuze impamvu umufasoni w'imyaka ihererwa muri 18 amaze amezi 3 gusa akoze ubugeni amaze ukwezi yibarutse yari gufata ingingo yo kugandagura umugabo wiwe. Icyo yashinjije ka abarundi nuko rero Thierry Kubwimana yagandaguwe n'iperereza kubera amabanga yarazi mu bijyanye n'icukugwa ry'ubutare mu ntara ya Cibitoki. Icukugwa ryakogwa n'abarusiya by'umwariko bafatanyije na bimwe mu bihangange nka generali Aregeme Bunyoni. Icyo gihe yari umushikiranganje wa mbere u Burundi. Umwe mu bakozi b'iperereza yarejeje Krista Kaneza bageze by'umwariko muri Payikwete. Ako kanya nyine aca ajanwa mu iperereza gukubitwa na Colonel Alfred Innocent Muselemu yatwara iperereza mu gihugu hagati. Christine Kaneza yarahavuye ari kugwa muri Munyonyo 2021 bikozwe n'umushikiranganje w'ubutungane kubera yabona akarenganyo uyu mukenyezi yariko arakoregwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yarahavuye ahagarika ibikorwa ibikorwa by'amasosiyete yimba ubutare ayagiriza ko rero yakoranye n'ibihangange mu kwiba ubutare bw'u Burundi. ntawo dondagura ngo aheze rero ibinyoma n'amaremengatanya ya Colonel Petero Nkurikiye amaze kuvugira by'umwariko akiyobageza amategeko yose akingira kiremwa muntu. Ababonye Petero Nkurikiye yubahutse by'umwariko akavugira abana bariko rero bararenganywa agasaba ko rero amategeko akurikizwa baragize bati mbe yemwe Petero Nkurikiye arafashwe n'ibiki iwe amategeko arabaho koko uko rero tumenyereye hano rero aba yavuze ko rero abo bana hari abansi b'igihugu babatumye kwiba nkuko byama biragaragara.
nkuko vyama biragaragara kandi by'umwariko Petero Nkurikiye by'umwariko mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse by'umwariko no mu nyishu yagize ubwo yaganiraga n'umumenyesha makuru wacu by'umwariko wa Burundi Niyuzi TV nkuko vyama biragaragara yaratangaje by'umwariko ku makuru agiye atandukanye agaruka ku bya General Agemi Bunyoni nkuko vyama biragaragara cyange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru yama aragaragara nuko yamaze kugenda yishura agaragaza neza yuko leta y'u Burundi yamaze gufata ingingo zigiye zitandukanye ndetse yamaze gufata amakuru menshi cyane agendanye n'abariko baragerageza gushaka gutembagaza ubutegetsi ndetse n'abashaka kumukura mu ibohero rikuru rya Gitega. Yavuze ko by'umwariko u Burundi bwamenye ko hari amahera atanzwe na mu muryango wa General Ageme Bunyoni ahabwa mwe rero mu bacungera ibohero rikuru rya Gitega kugira ngo bazofatanye muri operation yo kumutorokesha. Yavuze ko rero by'umwariko ariko arakogwa amatohoza kugira ngo amenyekane n'abandi bayobozi bari muri icyo gikorwa bace baragezwa imbere y'ubutungane. Bashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubira mu masaha ari imbere.